Shalom shalom, bene data dusangiye urugendo. Hama mu by'ukuri twebwe twakiye message, kandi iyo message ntivuye hafi. Iyo foto mubona uwo n'umugore, uwo n'umuzimu wavuye mu Buganda uje kurondera amaraso. Uwo muzimu rero ukuntu ukora nuko uca ku nzira ya WhatsApp ugagutelefona. Iyo ugutelefone ukitaba, kuri mwene data utari umuntu uri muri mpwemu, aho ivyawe biba birangiye. Uwo muzimu amasaha ukora mu masaha 7 no mu masaha 10, niho uwo muzimu utangura kurondera abantu. Hari benshi usanga bakiri ku mirongo saha 7, saha 8, saha 10, bakiriko baracatinga n'inshuti n'imiryango, abagenzi. Ayo masaha rero nshuti zanje muyiyubare gose. Hama iyo message uko twayihawe natwe akaba ariko tuyibarungikiye, uwo yishikira uwo ari we wese aca yiha umugenzi, ntayibikeko, kugira turabe ko tworokora benshi, inshuti zacu nyinshi, abagenzi, ababanyi. Iyo message ntuyibikeko, uca uyirungikira abandi, amagurupu yose urimwo, abagenzi ufise muri telefone, uca uyibarungikira kugira nabo bicare bagavye. N'umugore w'umwisilamu ko nyene ubona yitwikiye kuri iyo foto, afise amaso nk'ay'akayabu. Uwo mugore rero akoresha, niwabona inimero ukabona ko iyo foto ntuze witabe umuntu w'Imana, ntuze witabe, ukunda ubugingo bwawe ntuze witabe. Imana iradufashije, Imana iradukunda gose, ibintu biraba ariko tukabimenya imbere, tukanabitangiriza kugira ntibihitane benshi. Nawe nimba ukunda ubugingo bwawe, nimba ukunda abandi, ntuyibikeko, yirungikira abandi. Nawe Imana iraguhezagira ku bwo uzoba ukoze. Shalom shalom, Imana ibafashe.